ikinyoma gihera honyene kumbwira yuko umuhutu niwe yakwishe cyangwa umututsi niwe yakwishe icyo cyonyine ni ikinyoma icyo cyonyine kuri je ni ikinyoma kubera nta zuru ryabangamira umuntu wari umutima w'umuntu n'ikibikiwe nuko hari abarozi ni kubera atibonekeza twari kumenya amazuru yabo umwe wese yari kuvuga uti genda narose n'umuhutu abahutu n'abarozi akavuga narose n'umututsi so ni ibintu biri mu bwonko ariko sinabyemera mu buzima busanzwe bakivuga yuko 40% ubwoko busosati gusugo none ibitigo turagiye tuzobikureko mu gitabo cyacu cy'Imana ari opposition kikibyemeza pese uko ngo bijya ari bibi ariko n'ingingo yafashwe icyo gihe kubera ko agira abavyeyi bakubuza n'uvuga n'umukobwa ariko ari imyaka igera akakubaza none musore n'ibiki kutavugisha n'umukobwa wa mukurata so hari ingingo dufata bivanye n'igihe je nibaze ko muri kino gihe y'ingingo n'ikikenewe hanyuma ikindi nacyo nashaka musore cyane abantu abakurambere kenshi bakunda kwitugaruka uburundi bw'ejo akajya guhatwa kure ubwo ni gutugira abanebwe tukabona ngo turabeje kandi dufise abana bacu bazoca uburundi bw'ijya ejo murabe ingene ivyo bisebe izo ngorane zagiye ziraba muzikiranye mwebwe n'umukura n'umukangane saho safi hama twe natwe abajene bubu mutubwire aho twahereye dufate mu jene navutse 1993 bon intambara nayibonye pampa nsabe mugasi sinabibamo neza numva ivyo mamambarira twe natwe tuje tuja mu bo tungana tugati ndone bijya kuba bitubwiye twebwe dufate ingingo yihe ko n'ubu tuhari ari twebwe ingufu igihugu gifise uno munsi zo guteza imbere buno Burundi bwacu apana kubiteza imbere mu byatubayeho ahubwo duteza imbere Burundi mu kuja ku kivi ifise byinshi novuga kubera ko buzashireka intare twotaha kubera ko jewe narahunze ubwa mbere ndahungugira kabiri ubwa mbere bavuga ngo turi mutabira batubwira ngo wahunze abatutsi nibyo byaza mu mutwe ariko naho nkaraba mu nkambi amazuru yose arahari kuri bajyana so ari ikintu byanyigishije ndavuga mbega nonse abajyana ni kubera amazuru cyane mbega hoho nimba abarundi twankana kubera iki ibibazo biza hageze amatora ko bitaza mu bindi bihe amatora aheze ko abantu tubana neza ndavuga uko biri kose n'uvuga yuko jewe ikinyoma muri ibi bintu nigihera ngo ku ntaho umuntu atanga z'abahutu bagiriye iki abatutsi bagiriye uko jewe ikinyoma gihera honyene kumbwira yuko umuhutu niwe yakwishe cyangwa umututsi niwe yakwishe icyo cyonyine ni ikinyoma icyo cyonyine kuri je ni ikinyoma kubera nta zuru ryabangamira umuntu wari umutima w'umuntu n'ikibikiwe nuko hari abarozi ni kubera atibonekeza twari kumenya amazuru yabo umwe wese yari kuvuga uti genda narose n'umuhutu abahutu n'abarozi akavuga narose n'umututsi so ni ibintu biri mu bwonko ariko sinabyemera mu buzima busanzwe hanyuma ikindi nacyo narahunze na 2015 bambwiye yuko uwo bahunze n'abatutsi mvuga nafise amoko abiri so muri icyo gihe ariko gusa ikintu kimwe sinkunda cyane guhagarara ku bibazo kenshi nkunda guhagarara ku nyishu inyishu imaze kuba mu buhungiro hari ibintu nabonye hanjye banditse kenshi abantu bahunze baragira amadecision ameze ukuntu uko kandi baguma biyagiriza icyo kintu narakibonye maze guhunga mpuze narashyize hanze ndibaza none jewe subire kumenga itaravuga narabidiravu ya sere mbona hariko umuntu adafise amaboko n'amaguru mbona umutwe warakize uti muri si jewe mbera ngaho cyangwa kwanza umufunzo ujya mu nkambi reka sigare mu gisagara ngwane n'ubuzima kubera ko nanjye gusanga ko umuntu iyo amaze kwitwa impunzi ari akantu mu bwonko kaza aguma afata yuko ari wagoye kurusha abandi anayo bafise sandorari ariko umunyagihugu wabo afise ibihumbi 10 ni wabona yuko akenye njya ngo ibi bintu mbega wo kuba ndi impunzi nambaye impuzu ya sere oya none ndabona ko ndi impunzi nje ndatahura yuko hagati y'impunzi n'ingenzi birasa vuga gusa muri we mu bwonko ni umenye ukuntu wavuye ahuba kubera namwe yakubonye ukuntu waje nakubonye wiyambariye mu gisagara
ntaza kumenya ko uri impunzi cyangwa uri ingenzi nca nsanga kumbe ni twebwe twiyagiriza mu bwonko cyangwa ati kuvugiye bashaka nagore kubaho ingenzi sinzoba nk'impunzi oya kuba narimutse reka ndabe n'ishuri ibindimo ibintu bedete Imana ashaka nze kwiga ariko niyo mvira itike yo gushika mu buhungiro aho nobone birebire ariko uko naje ku nguvu reka profite kandi naraprofise ndashima Imana naje ubwenge bwiyongeye hanyuma ikindi icyo natahuye nuko muri iyi si turimo Imana irakurema ariko isi ikagukora hanyuma kukurema si shwa yawe kubera nta n'intera Imana yagusabye ryawe kurebe ariko kugukora ni shwa yawe kubera ko hari abakobwa babaye indaya kubera ko bahemukiwe ariko hari abantu bahemukiwe cyane gushika ubu batabaye indaya ni kubera ko batemeye ko ujya mu muntu yabahemukiye abakora nce nsanga yuko hari abantu ubuhungi ibibazo bagiye barahura kuri ubu Burundi bwacu byatumye bagira umutima mubi me hari abandi baho byatumye imitima yawe yoroha sasa je nibaza yuko ni wewe kora nkanje ndabye muri kahise kanje nk'umuryango ugiye tuvuga turi batatu ariko bose baraze kuza no mu Burundi no gutembera je nibaza kuntembera barabaye Batanzania no gushikayo bamurikira jewe ariko ugiye kimwe ndi mutabira ndavuga mbega mana none ibere cy'umuvyeyi nawe kiba rifise igihere umuntu uraryoha sisi notaha mu Burundi nkarawe yuko ibintu ikibi n'ishavu nari mfitiye Burundi nanjye rimvemo ariko amaherezo icyo nabonye nuko mu nyinshi je niyumviriye cyane nkanje icya mbere na mbere constitution kwa constitution hajyanye babeshye iyo Bibiliya yacu bakivuga yuko 40% ubwoko busosante kusugo none ibitigo turagiye tuzobikureko mu gitabo cyacu cy'Imana ariyo constitution kikibyemeza pese uko ngo bijya ari bibi ariko n'ingingo yafashwe icyo gihe kubera ko agira ababyeyi bakubuza no vuga n'umukobwa ariko ari imyaka igera akakubaza none musore n'ibiki kutavugisha n'umukobwa wa mukurata hari ingingo dufata bivanye n'igihe je nibaze ko muri kino gihe ya ngingo nikikenewe hanyuma ikindi nacyo nashaka musore cyane abantu abakurambere kenshi bakunda kwitugaruka Burundi bwejo akajya guhabwa kure ubwo ni gutugira abanebwe tukabona ngo turabeje kandi dufise abana bashatse cyo Burundi bwijya yejo je nibaze yuko cyane tufatiye kugaruka Burundi bw'uyu munsi bamenye yuko responsabilité yabo ni uyu munsi hanyuma icyo ni bonisi kuzuriza kugira ngo bategurire abana babo murakoze cyane twebwe mu Burundi twarashiwe ko ibibazo igihugu mugabo ivyo bibazo biza birahererekanwa uno munsi aho tuba turi aba bakuru bacu abavyeyi hariho amajambo bakoresha ntibaza yuko ndiko ndiyumvira ubwo nibo bariko baraturaga ivyabananiye ati kubera iki mwarashiwe ko n'ibibazo byinshi surtout nk'abantu bakuze bari muri za 50 60 vraiment ntawo bideha kandi turavyumva murabivuga ariko umenga iyo pass canke iyo hole mugomba kuduha muzohava musanga itugoye ndabivuze kubera iki ama dialogue intergénérationnel tujamo benshi batubwira ibyababaye ko kandi bakaca bavyandika mu bitabo jewe ikibazo canje gihagaza ubwo kwandika mu gitabo ivyakubayeko si uburyo bwihishije ugombe utransmettre message ya blessure yakubako uyitransmettre mu mwana azoza dans les années 2040 cyangwa iduhe twebwe tubikiraro tuzoce tubishikana muri wa mwana wa 2040 jewe comme solution navuga yuko ivyo bintu mu bihagarika mukandika ibintu tugezemo by'iterambere nisunze madame Ninette Mutoni ijambo yavuze yuko uno munsi nawo bideha n'ukuri abajene b'abarundi nta muntu uza wumva ariko arajyana n'umwundi mwana ngo wewe uri umuhutu uri umututsi washaka
turibanira mu mahoro n'umutekano. Ivyo mama mbarira ngo ntuje kurisha ujya mutuzikazi ivyo ntumbazi namushimye ni twebwe. Rero je nasaba bikunda nta gihugu kidafise histoire, ariko ivyo bintu byagiye birababaka ngo batemaguye papa ndamubona umwana mukamuzomuha ngo azovuga ngo batemaguye sokuru canke sokuruza sinzi. Ivyo bintu bibaza ko iyo message izohava itugumamo tugume muri vya bintu. Haba ikindi naco hariho Dr David yatanguye yaranditse ikintu citwa Bangwe, igitabo watweretse Bangwe nivyo waba kubangurana. Je nibaza sindagisoma ariko iyo kubanguranya uzohave ubanguranya dufate uno musi turabajene dufate n'abakamba abanguranye abajene twebwe namwebwe mukuzi ati kubera ntiturabona uzoja hagati abavyeyi mukuze mutubwira ngo abana bubu ntimushoboka natwe abajene bubu tukagiriza abavyeyi yuko izo ngorane ziri mu bavyeyi bacu mwebwe mukuze. Rero ngoma ndangize sabe senabwe kugira twebwe mu Burundi twibereho neza nk'abandi. Iyi ni dialogue internationale. Abo bantu rero mwashiwe ko n'ivyo bintu ko ni solution muzogira indi dialogue yabo bantu bangana hama mubabwiye yuko murabe ingene ivyo bisebe izo ngorane zagiye ziraba muzikiranye mwebwe n'umukura n'umukangane saho safi hama tube natwe abajene bubu mutubwire aho twahereye. Dufate mu jene navutse 1993 Bon, intambara nayibonye papa nsabe mugasi sinabibamo neza numva ivyo mama mbarira. Twe natwe tuje tuja mu bo tungana tugati none bijya kuba bitubwiye twebwe dufate ingingi yihe ko n'ubu tuhari ari twebwe ingufu igihugu gifise uno munsi zo guteza imbere buno Burundi bwacu, apana kubiteza imbere mu vyatubayeho ahubwo duteza imbere Burundi mu kuja ku kivi no kugiteza imbere ubujanye na ekonomi. Murakoze.